kuko jewe nyene nibutse ntanguye kwaruka nari muri 5e nari umukobwa basi ndeke kuvuga ndi nari mwiza kandi n'ubu urashari mwiza biraboneka nari mwiza nari umukobwa nari mfise taille nziza kuko ndakweretse amafoto no kubera utanteguje nari kukwereka amafoto yanje jewe ncaruka mfise ndibuka yuko jewe natanguye gukurikirwa gukundwa n'umuhungu ndi mu ya 5 5e primaire nta bintu urabona je ndamubaza mama ibiki mama acambwira ati hariya ku gasilipe kawe nta tuntu dutukura urabonayo jewe ngira amakenga kubera iki twarutse ivyo bintu tutabizi tutazi yuko ivyo bintu bibaho candagira ubwoba ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Press 1 TV muri kumadukirikirana aho muri hose bwakeye mwiriwe bivanye n'amasaha murabi ku kino kiganiro bivanye n'ahuri televiziyo ni Press 1 TV izina ryanje ni Nuraske ntare wa gatandatu canke Nuraske Solution Man inyuma kamera turi kumwe na Bright yo manega ameze fresh my man ujya mu kamera me n'umuntu ataboneka ariko aba yakoze ibintu bikomeye so ndakwemera bro hama nkuko mubibona no munsi ndi kumwe n'umuntu w'umumama kameme nitwakoma turiko tuvugana n'abajeni gusa ifoko tuvugana n'abantu ba mama abavyeyi ivyo bita abavyeyi dusanzwe turi muri leta mvyeyi okay abavyeyi rero bafise ikintu kinini yashaka kutubwira tugabajene twege tuko turaruka vuba aho ibintu bimwe tutazi usanga kumbure ubajije mama wawe buryo uvugana na mama wawe kenshi hari amayerere udahura nayo so turi kumwe n'umumama umwe nkunda cyane nanamutse ko ndamukunda kandi nibatse ko nabimuza kumukunda yimereye fresh ameze cool reka tukuramutse mama umeze neza ndakomeye turaguhaye ikaze ku televiziyo yacu twitwa Press 1 TV nibaza yuko uguwe neza nukuri ndashima Yesu nagusanze muhira biboneka ko warufise utuntu twinshi ariko urakora ariko urazi ko abavyeyi bamufise utuntu mukora dufise utuntu dukorakora kugira tugire isuku tube heza okay akantu kambere numva ntogenda ntakubajije nijyare ukiri mutoya sinagiye amahirwe yo kubona ukiri mutoya ariko nijyare watangiye kubona ko ukwiye gukora akazi k'umuhira umukobwa atangura gukora akazi k'umuhira ryari je natangiye gukora akazi k'umuhira mfise imyaka 8 niho natangura kuza baranyigisha ingene noza igikombe nkweramwe amazi icyayi mfunguye bakanyigisha ingene nkuraho isahani naririye ko yego abakozi twari tubafise ariko mu ndero mama yanderanye ko yabakeneye yuko anyigisha cyo nokora wita 9 gushika kuri 10 nari nzi ingene noza ivyombo vyinshi vyo muhira yego ku myaka 9 washobora kuba wokoza ivyombo yego uratse ko muri iyi minsi hari abakobwa benshi usanga badashiye gukora akazi na kamwe ku murenga inzara canke ngo make up sinzi nibiki abantu nk'abo babwiriye bariho kandi ni benshi cyane muri urwaruka ruko ruraruka muri iki gihe hariyo n'uwobwira yuko gucishamwe amazi gusa mu gikombe bikamubera intambamyi ico kintu nagomba ndababwire yuko uno musi abakozi barashobora kuba bahari ariko jo ntazi yuko abo bakozi bazoba bahari isaba yuko yiha intege yimenya naho muhira bato bimwereka wewe yiha ubumenyi bwo kumenya ico kintu kugira gikore kuko ejo hiwe ntahazi muri iyi minsi sinzi ko maze iminsi ubibona abakobwa benshi usanga batwara amada bakiri bato nibaza ko kumbure biva kuko abavyeyi bataba barabahanuye canke bababwira ngene bo kwigenza mwe vyagenda gute ko mu myaka yanyu abantu batatwarinda ari benshi vyagenda gute cyane nimwaronka abahungu babaresha ico gihe abahungu bari benshi bari benshi cyane kuko jewe nyene nibutse ntanguye kwaruka nari muri 5e
nari umukobwa basi ndeke kuvuga ndi nari mwiza kandi n'ubu urashari mwiza biraboneka nari mwiza nari umukobwa nari mfise taille nziza kuko ndakweretse amafoto no kubera utanteguje nari kukwereka amafoto yanje jewe ncaruka mfise imyaka 9 10 12 nari umukobwa nari mfise taille nziza nasa neza nari mfise vraiment undavye wavuga ati yego uyu n'umukobwa ndibuka yuko jewe natanguye gukurikirwa gukundwa n'umuhungu ndi mu ya gatanu 5e primaire yego uyo muhungu arankunda bien arankunda kugeza aho yabona yuko vyari kuba vyiza yuko twabana kandi kera mwarongorana muciga 6e ngaho warongeye twarongorwa turi abana batoyi ariko rero kubera indero baduha hama ahanini twebwe ico gihe batwereka ubuzima bweje uko bumeze bambwira ati ko ndibuka mama ambwira ati ukiyanjajwa ko uzoba nk'umuyaya urumva ico gihe hari uburorero bwinshi baduha ugasanga bakubwiye ati umuhungu bakakubwira ati utize uzoba umushikiranganji kuko ndibuka yuko mu gihe twe twaruka hari umushikiranganje twakunda cyane yitwa Sibomana yarafise amaso meza yasa neza twamwita yuko ari umuhungu wagwa gasore twamurabira ku mafaranga rero urumva wifuza yuko wo kwiga ukagera muri rujya rugero rwa Sibomana ukaba umushikiranganje sivyo rero abavyeyi niho badufatira nawe rero umwana kubera indero y'abavyeyi baguha byasaba yuko ushira mu effort ukiga kugira ube umuntu runaka urumva ukaba umuntu runaka baba Silviki Nigi ukaba ukeneye yuko uba Silviki Nigi urumva aho twebwe abavyeyi nigo rugero baduha rero natwe sinzi ko novuga yuko ubukabuganyi butari bwinshi ariko conze ndazi ko ubukabuganyi bwari bwinshi none byagenda gute kugira ntimutwara amada gose byagenda gute kubera ubu usanga abakobwa bakunda gutwara amada biva kuki byagenda gute mwarikingira bya twebwe cyane byo rimeze gute jewe ndibuka icyambere kugira twikinge kwanza amada dushobora kuvuga yuko abavyeyi bubu nta mwanya bafise munini wo kuyaga n'abana babo kubera iki uza wumva umuvyeyi ati ndiko ndiruka n'ubuzima akanya ko kuyagana wa mwana kakabura kandi n'ikindi naco ndashobora kuvuga ati mu gihe cy'iwacu twebwe imbonesha kure ntizerekana ibintu biteye isoni kandi naye amatelefone abana bacu bafise ubu nta bintu biteye isoni baba bafise kandi twebwe twaba dukeneye yuko tuvugana umwanya munini twawumarana n'abavyeyi ariko abavyeyi bubu norasika ndashobora kukubwira yuko wa mwanya wo kuganira n'abana ntawo bafise ndetse bagatako bagasigira abana imbonesha kure nyinshi cyane ariko icyo gihe cy'iwacu twebwe ndibuka jiwe ncaruka ngiye mu mihango ntarajayo mbere mama yaguma aza kunsura yuko nagiyeyo hama igihe kimwe ndyamye nagiye numva mama ariko arankabakaba mwijoro nasinziriye ndakanguka nkangutse ngira amakenga kuri mama sinamuvugisha ikintu ndaryama sinzi ngene twari ko turayaga mama cyarambaza ati none gasandi kandi nagize nabi sinababwiye n'amazina yego ntacyo kuyatubwira naje arambwira ati sandi nta bintu urabona je ndamubaza mama ibiki mama acambwira ati hariya ku gasilipe kawe nta tuntu dutukura urabonayo jewe ngira amakenga kubera iki twarutse ivyo bintu tutabizi tutazi yuko ivyo bintu bibaho cyandagira ubwoba
twebwe twaba tuzi yuko umukobwa yabonye bijya bintu ari umukobwa yasambanye. Ndamubwira mama oya ntavyo ndabona, hama acarambwira ati niwabibona uzombwire. Ndibuka yuko igihe nabibona naragize n'ubwoba bwo kubibwira mama, kandi yari yambwiye yuko nza kubimubwira kuko nari nzi yuko acambwira ko nasambanye. Ariko uwo munsi ndaceceka ndagira ubwoba ndigirirwa, kandi ivyo bintu vyambaye kumvuye ku ishuri. Vyambaye kumvuye ku ishuri, ndataha muhira, shitse muhira ndagenda ndiyoga, ndagira ubwoba. Ariko mwijoro abavyeyi bakera baritaha abana babo. Nukuri twebwe ubu ndashaka kuvuga yuko abavyeyi nta mwanya dufise wo kwitaho ku bana, twiruka n'ubuzima, ariko tukibagira yuko bwa buzima turiko turarondera tuburondereye wa mwana yifashe nabi ari mu ngeso nziza atagaciro bizoba bifise. Ahubwo ragomba mbwira abavyeyi bagenzanje, ego ubuzima turaburondera, dukeneye yuko wa mwana ajya umukate afungura, ariko dusubize akaranga inyuma, dusubire muri ka karanga kabasokuruza ba mama baturererako, twiteho rero uruvyaro dufise. Kuko nta kuntu jewe norondera imodoka nkarondera parcelle ariko nza kuziha umumayiboba nk'urumogi, umwana arari joro w'umusambanyi yavyariye batatu bane muhira, nta kamaro vyo babimaze. Okay, bakunzi ba Press One TV muko muravyumva, turi kumwe n'uwo muvyeyi ariko agenda atanga impanuro kuri bamwe canke abandi, haba ku bana haba ku bavyeyi. Ni gute woshobora kurera umwana wawe bakakura ameze neza? Ni gute vyagenze wewe muri kahise? Tuko tugera tumenya amakuru menshi atandukanye. None ndakubaze mama, wavuze watubwiye muri passer nyine vyagenze kugira mu mihango n'ibiki, mbeho watangiye gukundana ryari? Jewe bivanye n'uyo muhungu wo muri 5e, novuga yuko naho yankunda je naramutinya. Kuko nari mama yari yatubwiye yuko umaze kuja mu mihango umuhungu akagukorako igare yuko tutwarinda karabaye agukoze ko gusa cyangwa ukamwegera wacu utwarinda. Abahungu rero je narabatinya muri ico gihe, narabatinya kuko nabanzi yuko akanyegera kamba hafi ntegezwa gutwara inda, kuko baraduhisha no gusambana ivyari vyo, ariko bakubwira gusa ati niyakwegera uzoca utwara inda. Je ndibuka yuko naje gukundana jewe nkuze, nkuze ndi mu myaka ya 10 n'ingahe iyo kuduga. Okay, mwabyumvise abana bakiri batoyi kuza duza kenza ukaba ufise umusheri ntivyemewe, ntiharagira gukundana, ntiharagira ko mukundana. Nukuri ntiharagira ko akundana. Ego ntanaho ubushaka gushika kamema bari ibintu byo gutumwanya. Ndakwaze none mama, iyo bishitse uko hakaza nk'umuntu akaguhanuza w'umwana canke w'umujene akavuga ati jewe nipfuza gukundana, wo muhanura iki? Oya nobanza kumubaza kwanza imyaka agezemo, haca ndamubaza ubuzima afise uko bumeze, kuko ubu biragoye ko ndavye aho mperereye, aho nca mu miryango myinshi hari abana benshi bari ko baragwa mu isanganya benshi, ugasanga umwana yagiye gukundana atejeje umwana mugenzi w'inda, wa mwana aracaryama mu nzu kwa nyina, wa mukobwa nawe aracaryama mu nzu kwa nyina, ugasanga wa muhungu nawe nta kazi afise, amutwaje inda, bose baracaryama muri ya nzu ya nyina. Ico no mubwira uyo muntu, no banza kwanza kumubwira ati banza urondera ubuzima hama kurongora neza. Ego bakunze Press One TV mwavyumva, banze murondera ubuzima muvyo kurongera ni kesho, ivyo kurondera umuntu mukundana kiba kwa mama wawe ivyo nyine namakosa ivyo babiceka karongo. None bobaho gute boryamahe? Sinzi ningena abakobwa bemere hariho usanga n'umuryango ari muto, ugasanga urabona ubuzima buturimo buragoye. Si twese dufise ingo tubamwo twovuga ati umuhungu afite icumba ciwiwe,
urashobora gusanga hariho nk'abarara muri saro kwa ba mama babo none uri umuhungu ukijyama muri saro kwa mama wawe utenze undi umukobwa ntawe ufise umutwara muzoryamana muri ya saro. Birumvikana vraiment birumvikana ivyo n'ibintu vyumvikana. Ni ngombwa urondera ubuzima ugira icyo ugeze ko ugira iyo uva n'iyo uja nk'uko basokuruza babivuze ngo gira iyo uba n'iyo uba sivyo hama urondere rero uwo mukobwa bamugushingire ku murango riva abantu bose babibona abantu bose bakomena amaji. Yego okay none ndakubaze ni ikihe kintu cagushikiye mu bujene utazokigira bibagiye? jewe Nkiri utazokigira mugabo jewe ati mu bujene ganje iki kahise sishe kucibagiye jewe ndashobora kuvuga ati mu bujene bwanje ikintu nadopfa nibagiye sindopfa nibagiye yuko nakunze ndakundwa sivyo sinzo kwigera nibagira yuko nahemukiwe canke nazwe nanje ndaha aho nyine hari umuntu yoba yaraguhemukiye wibuka vyagenze gute uduciyemo gatoya vyagenze gute utari bimeze gute? yo ni birebire kuko narigeze gukundana n'umuhungu turakundana vrai uramukunda ndamukunda nawe arankunda ariko haragera igihe imigenderanire irahera ataco dupfuye arakubwira ati jewe iyo ari kubimbwira ego iyo ari kubimbwira nari kumenya ingene ndavyifatamo kandi ntivyari kumbabaza. Wabonye yagize iki? Ego umva imigenderanire gusa yaraheze arayikata ariko rero cyaje kumbabaza mu nyuma kitazopfa kimvuyemo ariko naracibagiye kuko naramaze kumenya Yesu kuko Yesu yarangiriye neza yarampaye umukunza nkunda nuko wewe yatumye yuko mugenzi wiwe aza kundesha kugira aronke inzira avugiramo yuko mfise abandi kandi ivyo hari abantu babigira ugasanga arungitse mugenzi we ati genda ureshe ujya mu muntu hama jewe ninababona namumaze kugiranira relation ndonke ingene ndamuheba mvuge yuko namufatanya abandi. Ivyo rero nivyagize hama mu cyumba hama inyuma yaho none ntibasubiye kumubona byagenze gute? Twarabonanye ikintu kimwe twarabonanye ariko vraiment sinamuvugishije sinamubajije na nubu n'umugenzi turahura tukaramukanya yararongoye nararongowe yego turaramukanya ubu turabagenzi. Iyo uhuye n'umuntu mwakundanye ukiri muto muramukanya gute mutera inkuru za gute? Nukuri vraiment turaramukanya nyine urumva nka jewe ndashobora kuvuga yuko Mungu yahunze nanje nkamukunda no muhungu yanyase nanje nkamwanka duhuye turi gishiki na gisaza benshi. None iyo umufasha wawe muri kumwe hama ukamubwira uti ujya muntu twarigeze kuba turabasheri avyifatamo gute ati burya no excel biki reka ntangorane mfise umuhepi mfise umuhepi ariko hari abandi bantu bibabaza ariko je ndafise umuhepi kubera ndibuka yuko hariho umuhungu twakundanye umuhungu je natanguye gukundana nawe yarapfuye yitwa Eri n'umuhungu yankunda cyane gose yankunze akiri umunyeshuri nanje ndi umunyeshuri urumva uyo muhungu atambonye nta tiro yaronka yaremera agaca kwibarabara iwacu kugira mbone gusa aca kwibarabara gusa kugira mbone kuko n'umuhungu mbere yarafite n'amahera menshi kandi ari umunze ari umunyeshuri yiga muri secondaire yiga kuri lycée direct Tanganyika ariko iwabo bakaba baramwigishije ingene yibeshaho yari umufundi w'amamoto rero byasaba yuko iyo moto ariko arakora nko kumutaga azi yuko navuye ku ishuri yategerezwa gufata iyo moto mu kuyipima yabakure y'iwacu mbere ntago yabakure ariko hari ukuntu yagira ngo ariko arapima ijya moto yategerezwa kuyikura iwabo iyari akayicisha kwizera iwacu kuko twebwe twaba kwizero kandi inzu yacu yari nko kwibarabara ahace kugira mbone atambonye imbere y'umuryango yahaca nk'inshuro zitanu kugeza aho mbona atambonye naho yatuma muto yiwiwe yego yarakunda gose yarankunda vraiment ni hamwe nyene vyashitse amaguma akaba ya 93 akaba kuko n'umuhungu yankunda vraiment
umuhungu yankunda kuko ndibuka yuko igihe cy'intambara yo muri 1993 yarahunze ajya muri Kongo, jewe ndaguma ngaha mu Burundi, ariko gatoyi nanjye ndaja muri Kongo nsanga ariko arashakisha ahantu hose. Yabwiye n'abagenzi biwe bose banshakishe kuko n'umuntu niwabo bari banzi, mama we yari anzi, mu bashika bari banzi, kugeza aho umunsi umwe duhura abasoda bo muri Kongo bamufatanye moto ari kumwe n'abashikibe, ariko ndagufinze afuye kumbona mushikiwe niwe yabanje kumbona, acarampamagara sandi, arakangukanye ni sandi. Akangutse jewe ndahagarara, nari kumwe n'abatoyi banje bo batanguye kuja muri Kongo hakiri kare, twariko turatembera nyene tubona muri Kongo ingene hameze. Uyo mwanya nyene umuhungu yumvise izina gusa, imoto ntiyibutse yuko bayifashe. Uyo mwanya nyene yacerekana n'abapolisi bo muri Kongo, aza yiruka angana jewe. Ico yambwiye gusa, yambwiye ati ngo ntumva. Araja mu byo vy'iwabo, araheza baca baragira tuca turavugana. Yego bon, je numva kumwe urukundo rwa vrai rwari rumeze neza cyane. So bakunzi ba Press 1 TV, tuko turabana tuyaga n'uyu mama munavyumva inkuru za kahise burya biba biryoshye kumva ivyo abavyeyi bacu baciyemo. Hari abandi abana bakunda apana vyandi byo kujoka. Yego hari abantu bakunda kuko noraske ntakubesha, uyu muhungu yarase no kurongora. Yari yarase no kurongora kubera jewe. None we wafashe urumva ico gihe ingene vyagenze, urumva ko yari muri Kongo nkabandi muri Kongo. Ariko harageze yuko jewe ikiringo cyo kuva muri Kongo gihera ngaruke mu Burundi muhira. Ndagaruka mu Burundi muhira wagumayo. Agumyeyo rero icyabaye ntitwasubiye kubonana jewe nararongowe no twasubiye kubonana, hama arababara bimwe biteye ubwoba. Arababara ariko ico yasezeranye yambwiye ati jewe sinzorongora, ahubwo ico nzokora nzovyara hanze, naho nzokubona mu busaza nzokurongora. Ariko malchance yarapfuye. Imana mwangire mugami bwayo. So bakunzi ba Press 1 TV, twari kumwe n'uyu mama. Reka tugeze ngaha ubutaha tuzogaruka tumubaze ni gute umuntu ashiye kurondera amafaranga, babakobwa biteze amafaranga ku bahungu. Tumubaze n'utundi tubazo, nyimba ufise akabazo ushaka ko tuzomubaza, kandike muri commentaire ngaho munsi muri commentaire, cyangwa udusenge ku ma platform yose dukoresha, kuri Facebook, kuri Instagram na Twitter Press 1 TV. Hamanda bakunda umenyesha makuru wanyu yari Kezimana Noraske canke Noraske Solution Man. Hamana mama twari kumwika gute? Jewe ku mazina nitwa Harerimana Sandrine Esther. Harerimana Sandrine Esther. Okay, murakoze, ndabakunda cyane. Ciao, mwarahezagiwe. Amena.